Mwiriwe neza bakundwa inshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye kubana namwe muri uyu mwanya, kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago. Muri uyu mwanya mwiza aho mweguriye Imana iki kibanza kugira ngo habere ibikorwa byo gukorera Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Buri gihe uko tweguriye Imana ikibanza kugira ngo havugirwe, higishirizwe ijambo ryayo, habere n'ibikorane by'abizera, buri gihe twibuka igihe Mose yegurira Imana ihema, n'igihe umwami Salomo nawe yegurira ingoro Imana. Rero kubera ko yaba ingoro Salomo yubatse n'ihema ryubatswe n'umuvugishwa n'Imana Mose, kubera ko izo zashushanya ingoro yo mu ijuru, kandi mu yandi majambo izo zishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo umukiza wacu. Turabe icyo tubwirwa ngaha igihe Salomo yegurira Imana ingoro. Mu ngoma za kabiri ikigabane cya 5 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 14 haravuga hati: nuko abavuza inzumbete n'abaririmbyi bahuza amajwi bakumvikanisha ijwi rihuye, batazira Uhoraho bamukengurukira, bakavuza ijwi rirengera izo nzumbete n'amatowazi n'ibintu bicurarangwa, bagatazira Uhoraho bati: Uhoraho ni mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nuko ako kanya igicu cy'igifungu gica cyuzura mu ngoro y'Uhoraho, bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'icyo gicu, kuko ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Ibyo byabaye igihe Salomo yegurira ingoro Imana. Rero reka turabe n'igihe Mose nawe nyene yegurira ihema Imana. Kuvayo ikigabane cya 40 umurongo wa 34 na 35 haravuga hati: maze cya gicu gifuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mu ihema ry'imbere. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro, kuko icyo gicu cyari kuri ryo, n'ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Ubu naho dusome mu Baheburayo ikigabane cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 havuga hati: kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba, kugira ngo abe icyabona cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. Ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe, namba tubangirije ubushizi bw'amanga no kwirata ibyizigiro byacu rwose gushyitsa ku iherezo. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, ikanatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ikigwa cyacu ni kwegurira Imana inzu yayo. Rero nimwitegereze, imbere y'uko ubwiza bw'Imana bwinjira mu mwuzuro wabwo wose, mu nzu yubatswe ihagurukijwe yubakiwe Imana, ubwa mbere iyo nzu itegerezwa kubanza kubakirwa Imana.
turabona ingoro Salomo yubatse n'ihema Mose nawe yubatse nk'inzu yubakiwe Imana, hanyuma iyo nzu ikegurirwa Imana, kandi maze kuba irimwo ibintu byose bihwanye n'igishushanyo cyangwa igicapo Imana yari yeretse Mose. Iyo nzu yarakiriwe, iryo hema ryarakiriwe n'Imana. Imana iraheza iba muri yo, yinjira muri iryo hema, iragenda ija mu kibanza cy'ahera cyane, ija ku mutemere wo guhongererako, ari wo ushushanya intebe y'Imana mu ijuru. Kandi turabona ko aho hari abakerubi babiri ba zahabu, ari bo mu ijuru, ari abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikayeli. Turabona rero ko ivyo nyene vyarabaye igihe umwami Salomo yubaka hanyuma akegurira Imana inzu, kuko yari yubakiwe izina ry'Imana, yari yubakiwe izina ry'Uhoraho, izina ry'Imana Yehewehe, kandi yareguriwe Imana igihe yari yubatswe. Imana iraheza irayakira, iraheza iba muri iyo nzu, yarinjiye muri iyo nzu, iba mu kibanza cy'ahera cyane, hejuru y'isanduku y'isezerano, ku mutemere wo guhongererako, hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Kandi byongeye aho hari n'abakerubi babiri bakozwe mu rubaho rw'umwelayo banini banini, amababa yabo ashanje, umwe umwe muri buri ruhande, kandi hagati y'abo bakerubi babiri ba zahabu, munsi y'abo bakerubi babiri ba zahabu ariko batwikirijwe zahabu, bari bakozwe mu rubaho rw'umwelayo. Munsi y'amababa y'abo bakerubi hari isanduku y'isezerano. Imbere mw'iyo sanduku hari ibisate by'amategeko, ya nkoni ya Aroni yashurika, hamwe na manu inyegejwe ngaho mu gwavya gwa zahabu. Ivyo vyose vyari biri ngaho, kandi vyari biri munsi y'amababa y'abakerubi babiri. Aho rero Imana yarahabaye mu kibanza cy'ahera cyane, hejuru y'umutemere wo guhongererako. Ivyo vyose rero bishushanya ibiri mu ijuru, kandi binashushanya ibiri mu ishengero rya Yesu Kristo, ariyo nzu ya Yesu Kristo. Inzu n'umuryango. Rero yaba inzu Salomo yubakiye Imana ndetse n'iyo Mose nawe yubatse, iyo nzu ishushanya inzu ya Yesu Kristo, ishushanya ishengero ryiwe, ariyo ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Yesu Kristo rero niwe yubakira inzu Imana, kuko inzu ubu Mose yubatse ntikihari, ndetse niyo Salomo nawe yubatse ntikihari, kandi nta nzu ikihari y'Imana i Yerusalemu. Ariko ubu Kristo amaze igihe ariko arubaka inzu y'Imana akoresheje amabuye mazima, akoresheje ibiremwa abantu. Amaze igihe kinini ariko arayubaka. Yarubatse ikibanza cyo hanze akoresheje ibiremwa abantu, kuva kuri Adamu gushitsa kuri Kristo. Hanyuma yubaka ikibanza cy'ahera akoresheje ibiremwa abantu naho nyene, uhereye kuri Kristo kugeza ku mumarayika ntumwa w'indwi, ubu naho ku munsi w'iherezo. Ariko arubaka ikibanza cy'ahera cyane cy'inzu yiwe akoresheje ibiremwa abantu naho nyene, kuko ni inzu y'Imana. Kuko mwebwe nk'abantu muri ingoro y'Imana, inzu y'Imana, kandi akoresheje abantu ari bo nzu y'Imana. Kristo arubaka inzu yiwe yo mu buryo bw'impwemu, ishengero ryiwe. Rero iyo nzu niyamara kuzura,
ariyo izokuzurira muri iki gihe cya nyuma, niyo hinjira kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe, akinjira mu nzu y'Imana, mu kibanza cy'ahera cyane, aho hazokuzura ukubakwa kw'inzu ya Kristo, ariryo shengero ryiwe, kandi iyo nzu izokwegurirwa Imana kugira ngo Imana yibemwo mu mwuzuro wayo wose, ibe muri iyo nzu yo mu buryo bw'impwemu, muri urwo rusengero rwo mu buryo bw'impwemu. Imana rero yarabaye mu nzu Salomo yubatse, no mu yubatswe n'umuvugishwa Mose. Rero nimwitegereze ubu naho Imana izoba mu mwuzuro wayo wose mu nzu Yesu Kristo yagumye ariko arubaka. Rero mu kubakwa kw'iyo nzu turabona ko Imana yagumye igenda iragaragara mu mushuzo wa mpwemu, iriko iratanga ukuvuka ubugira kabiri, gutyo iriko irashyiraho ibice bitandukanye by'ikibanza cy'ahera. Ni ukuvuga ngo iriko irubaka icyo kibanza cy'ahera ikoresheje ibiremwa abantu abakiriye Kristo nk'umukiza wabo, boza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakira mpwemu wiwe yera, gutya abo bavukiye mu nzu y'Imana, mu muryango w'Imana, bavutse nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero ubu naho muri iki gihe cya nyuma, mu nzu y'Imana, mu muryango w'Imana, ariryo shengero rya Yesu Kristo, barahamagagwa bakegeranywa abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo, kugira ngo Kristo arangize ukubakwa kw'inzu yiwe yo mu buryo bw'impwemu, ishengero ryiwe, umuryango wiwe, uruvyaro rwiwe. Nimurabe mu Banyefeso ikigabane cya 2, Pawulo mutagatifu ariko aratubwira ku bijyanye n'iyo nzu y'Imana, aravuga ati, ikigabane cya 2 umurongo w'19 kugeza ku wa 22, ati, nuko ntimukire abashyitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, muri abo mu ngoro y'Imana. Umuntu wese aba kuri iyi si yarifuje ko yoba umwana w'umwami, yifuje kuba uwo mu muryango wa cyami, mu nda ya cyami yo mu gihugu kanaka. Rero nimwitegereze abatoranijwe n'Imana bose, abagize ishengero rya Yesu Kristo, n'abana b'umwami, abana b'umwami w'amajuru n'isi, n'abagize umuryango wa cyami wo mu ijuru, nabo mu muryango w'Imana, nabo mu nzu y'Imana. Icyo nicyo gituma turabami tukaba n'abaherezi, kuko umuvyeyi serugo ariwe Yesu Kristo ni umwami w'abami, akaba n'uganza abaganza, kandi n'umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. We ni Melikisedeki, umuherezi w'Imana isumba vyose. Rero abana biwe nabo nyene n'abaherezi, nabo mu rutonde rw'ubuhereji bwo mu ijuru. Rero hategerezwa kubaho inzu, ingoro, kandi abo n'abaherezi bo mu ngoro yo mu ijuru, hamwe na Kristo umuherezi wo mu ngoro yo mu ijuru, umuherezi mukuru. Rero ubwo ruvyaro rw'umwami Melikisedeki akaba umuherezi mukuru Melikisedeki, abo bagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero abo nk'umubiri w'ibanga w'abizera bagize ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, aho Imana izoba mu mwuzuro wayo wose, niyo hamara kuzura iyo ngoro ikegurirwa Imana.
kugeza ubu Imana yagumye iriko irahaba mu mushuzo wa mpwemu, ariko iyo ngoro niyuzura ikegurirwa Imana, Kristo azoyakira. Kristo arakira ishengero ryiwe ari iyo ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, araza mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu ku munsi w'iherezo mu kwegurirwa Imana kw'iyo ngoro, akaza akahaba mu mwuzuro wiwe wose. Rero gutyo azoca azana ugucungurwa k'umubiri, ariko guhindurwa kw'imibiri yacu, ukuzuka kw'abapfiriye muri Kristo n'uguhindurwa kwacu. Rero kuva ngaho inzu y'Imana ariryo shengero rya Yesu Kristo izoca iguma yeguriwe Imana kandi ibabwemwo n'Imana mu mwuzuro wayo wose, kugira ngo habe abantu bakorere Imana mu nganje y'imyaka 1000. Ariko ubwa mbere turafise ubutumire bwo kuja mu munsi mukuru ukomeye mu mazimano akomeye, kandi ubwo butumire ntituzobutakaza, ntituzobuhomba. Ivyo ni ibirori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero mwitegereze ikintu gikomeye cyane mw'ijuru mu buringanire bw'indwi kiraturindiriye. Turi abaherezi bo mu rutonde rwa Melikisedeki hamwe na Kristo umuherezi mukuru, we azodukoraniriza mu ngoro yo mw'ijuru mu buringanire bw'indwi ku bw'uwo munsi mukuru ukomeye w'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ibizoba biriko birabera hariya bizoba ari ibintu bikomeye cyane ku buryo kugeza n'ubu tutarabitahura ko n'igice cyavyo, nta nubwo turatahura n'icya kane cyavyo. Ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rero rimaze kwegurirwa Imana n'iryamara kuzura, Kristo acaza avuye mu ijuru, avuye mu buringanire bw'indwi ku ntebe ya Data, acarangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, akakira igitabo gihesha uburenganzira akakizingururira mu ijuru, akaza kandi azoca azura abapfiriye muri Kristo, natwe azoduhindura. Ibyo byose bihwanye n'igikorwa ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Hanyuma rero tuzoba ngaha turi mu mubiri mushasha, turi kumwe n'abera bazozukira mu mubiri mushasha. Tuzomara ngaha hagati y'iminsi ya 30 na 40, kandi iyo izoba ari iyo ntambuko yo kwegurirwa no kwakirwa n'Imana kw'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, kandi ubwiza bw'Imana buzogaragara mu mwuzuro wabwo wose, bugaragarire mu nzu ya Yesu Kristo, umuryango wa Yesu Kristo, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi Imana izoba iriko iraba mu mwuzuro wayo wose mu ishengero ryayo, no muri umwe wo mu bagize ishengero ryayo nk'abantu ku giti cyabo. Tuzoronka imigabane 2. Mbega none ivyo bisigura iki? Bisigura ko tuzoronka uwo mubiri wa teofaniya, ari uwo muntu aronka iyo yakiriye Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha byiwe mu maraso yiwe, akaronka mpwemu yera, gutya akaronka kuvuka ubwira kabiri, akaronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa 6. Kuko buri gihe iyo habaye ukuvuka, umubiri utegerezwa kuba wavutse. Rero ku munsi w'iherezo muri iki gihe cya nyuma, mu guhindurwa tuzoronka umubiri mushasha uhoraho udapfa kandi utabora.
gutyo tuzogira imigabane ibiri y'umubiri wa teofaniya hamwe n'umubiri ufatika uhoraho uhawe ubwiza. Kandi Imana izoba igaragaye mu mwuzuro wayo wose, igaragariye muri twebwe twese, kandi twese tuzogira ishusho na kameremere by'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Rero nimurabe inzu y'Imana mu isezerano rishasha. Kugeza ubu si rya hema Mose yubaka n'ingoro umwami Salomo yubatse, ahubwo inzu y'Imana ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi kugeza n'ubu iyo nzu ntiregurirwa Imana kugira ngo yo iyibemo mu mwuzuro wayo wose. Yo iriko irahaba mu mushuzo wa mpwemu, iriko irahamagara yegeranya abana bayo uva mu gihe uja mu kindi, iriko irabashirako ikimenyetso c'Imana nzima kugeza ku munsi wo gucungurwa, kugeza ku munsi aho tuzohindurwa twebwe abariho turi bazima n'abapfiriye muri Kristo bakazuka. Gutyo rero tuzoronka umubiri mushasha, kuko Imana izokuzuza inzu ubwiza bwayo. Yesaya aravuga mu kigabane ca 60. Aha umuvugishwa n'Imana Yesaya araduha guhishurirwa gukomeye ariko kuzoshitswa mu mwuzuro mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kigabane ca 60 umurongo w'indwi haravuga hati: amapfizi azokurira igicaniro canje yemegwe, nzokubahiriza inzu yanje y'icubahiro, ndayuzuza ubwiza. Rero inzu y'ubwiza bw'Imana kugeza ubu si ya ngoro Salomo yubaka canke iyubatswe na Mose, ahubwo ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. N'ihanga ry'Abaheburayo naryo nyene nk'igihugu, naryo nyene iryo hanga n'inzu y'Imana. Nico gituma hazoba hari intebe y'ubwami ya Dawidi. Kristo ari ku ntebe y'ubwami ya Dawidi hari i Yerusalemu, kandi aho hazoba hari ishengero ry'umwami Yesu Kristo riri kumwe na Kristo mu nganji y'imyaka 1000. Ariko ubu turafise Isirayeli yo ku isi, ihanga ry'Abaheburayo, ariko turanafise na Isirayeli yo mu ijuru, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo nico kintu gikomeye cyane ico mwemu w'Imana afise ku isi. Ni ingoro n'urusengero rw'Imana ku isi, kandi kugeza n'ubu Imana ntirigaragaza mu mwuzuro wayo wose ngo yigaragarize mu ishengero ryayo. Kandi nimwitegereze ibintu by'ibitangaza byagumye biriko biraba muri ibi binjana bimaze kurengana guhera. Mbega none bizogenda gute? Kristo niyasozera ukubakwa kw'iyo ngoro ikegurirwa Imana kugira ngo Imana yibemwo muri mwemu yera mu mwuzuro wayo wose, ubwiza bw'Imana buzoba buri mu ishengero rya Yesu Kristo mu mwuzuro wabwo wose. Kandi mu nganji y'imyaka 1000 ubwiza bw'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo buzoba bugaragaye ku buryo bose bazobona uko kugaragara kw'Imana. Kandi mu nganji y'imyaka 1000 iyo n'ukwezi kwa buki gusa kwa Kristo n'ishengero ryiwe. Kristo hamwe n'ishengero ryiwe mu nganji y'imyaka 1000. Uko niko bizoba bimeze mu nganji y'imyaka 1000. Rero nta nkeka hariho amabanga kanaka adashobora kuvugwa muri uyu mwanya, kubera ko kugeza n'ubu bidakwiye yuko avugwa, kuko ayo mabanga ahwanye n'inganji y'imyaka 1000. Ariko mwibuke ikintu kimwe, ibintu byose tuzoba dufise mu nganji y'imyaka 1000, ubwa mbere turabona ko Kristo abanza kubigaragariza mu ishengero ryiwe
aha ku isi imbere y'uko dushika mu nganji y'imyaka igihumbi. Nk'akarorero, abazoba bari mu nganji y'imyaka igihumbi bari kumwe na Kristo nk'ishengero ryiwe, umugeni wiwe ari we muri ico gihe azoba ari umugore wiwe, abo bagiye baragaragarira ngaha ku isi ubwa mbere, kandi baragiye mu barafashe ikibanza cyabo mu mubiri w'ibanga wa Kristo, no kuvuga mu nzu y'Imana, mu ishengero rya Yesu Kristo, muri iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Umwami Dawidi yavuga ko icyifuzo ciwe ko yopfuma yibera hanze mu nyubakwa z'Uhoraho, kuko muri icyo gihe cyari igihe cyo hanze kuva kuri Adamu gushyitsa kuri Kristo, kandi yaravuga yuko abatewe mu rugo rw'Uhoraho bazomera. Aho niho abagororotsi batotahara hanze mu rugo rw'inzu y'Imana. Uko niko vyabaye ubwa mbere ya Kristo mu isezerano rya kera, ariko hanyuma abagororotsi mu bihendwi batotahariye hehe? Mu kibanza cy'ahera cy'inzu y'Imana. Kandi muri iki gihe cya nyuma naho batotaharira hehe? Mu kibanza cy'ahera cyane cy'inzu y'Imana, inzu ya Yesu Kristo. Rero nk'uko Dawidi yifuza kuba hanze mu rugo rw'inzu y'Imana, hanyuma abigishwa nabo n'abamarayika ntumwa ndwi n'imigwi yabo, abo bifuje kuba mu kibanza cy'ahera cy'inzu y'Imana, kandi aho niho babaye. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo abari kuzokwifuza kuba mu kibanza cy'ahera cyane cy'inzu y'Imana bari hehe? Turi ngaha mu kibanza cy'ahera cyane cy'inzu yo mu buryo bw'impwemu y'Imana, mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ishengero rya Yesu Kristo. Kandi kuba mu kibanza cy'ahera cyane no kuba mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, icyo nicyo kibanza ngirakamaro cyane, ikibanza cyo hejuru cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, nk'uko ikibanza cyari cyo kibanza ngirakamaro cyane mu ihema ryubatswe na Mose no mu rusengero rwubatswe n'umwami Salomo, kandi ni nk'uko ari nacyo kibanza cyo hejuru cyane, ikibanza ngirakamaro cyane mu ngoro, mu rusengero rwo mu ijuru rw'Imana, kuko ikibanza cyahera cyane ni mu buringanire bw'indwi, aho Imana iba, ahari intebe y'Imana, kandi aho niho Kristo yicaye ku ntebe y'Imana, ariko aravugira abantu akoresheje amaraso yiwe bwite, kugeza hinjiye uwanyuma mu batoranijwe b'Imana. Turabonye rero ingoro nshasha, kugeza ubu ntikiri ya ngoro canke ihema Mose yubatse canke niyubatswe na Salomo, ariko ingoro nshasha ifise igicapu, umuderi nka wa wundi nyene, ariko yubatswe n'ibiremwa abantu. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu mubumbe w'isi rihagarariye canke rishushanije ingoro yo mu ijuru y'Imana, kandi muri buri ntambuko rishushanya igice cy'ingoro yo mu ijuru. Rero mu ntambuko iyo twebwe turiko turabamwo, hariko harashushanywa, hariko haragereranirizwa igice cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu ijuru y'Imana, kiriko kirashushanywa kigereranirizwa mu ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nihe hari izina ry'Imana mu ijuru? Mu buringanire bw'indwi ku ntebe y'Imana. Mbega none ni hehe mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo hazoba hari izina ry'Imana? Ni mu kibanza cy'ahera cyane cy'inzu yayo yo mu buryo bw'impwemu, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni ihanga ryahamagawe n'Imana, ihanga ryahamagariwe kwitwa izina ryayo, nk'uko byagenze ku nzu yubatswe na Mose n'iyubatswe n'umwami Salomo. Ingoro yubatswe n'umwami Salomo yari inzu y'izina ry'Imana,
kugira ngo aho habe izina ry'Imana, habe no kugaragara kw'Imana. Uko niko bimeze no ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi muri buri kwegurirwa Imana kwa buri kibanza icyo twegurira Imana kugira ngo hakorerwe ibikorwa byo gukorera Imana, kugira ngo havugirwe ijambo ry'Imana, habere n'ibikorane by'abantu bakira Kristo nk'umukiza wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso yiwe, bakaronka mpwemu wiwe yera. Kimwe muri ivyo bibanza bihabwa Imana kugira ngo hakorerwe igikorwa cy'Imana, biba ari ishusho n'urugero, n'ikigereranyo gusa, ishusho n'urugero. Ariko ingoro y'ukuri, ihema ry'ukuri ngaha ku isi, ingoro y'Imana ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga, kandi nk'abantu nabo nk'umuntu ku giti cya buri muntu n'abagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nimitegereze, turanafise n'ibice bitatu by'urusengero: ikibanza cyo hanze, umubiri wacu; ikibanza cy'ahera ni mpwemu yacu; ikibanza cy'ahera cyane nacyo n'ubugingo bwacu. Kandi intebe Imana ibamwo ni mu bugingo bwacu. Icyo nicyo kibanza Imana ibamwo muri mpwemu yera, muri umumoso, muri twebwe nk'umuntu, nk'abantu ku giti cyacu. Kandi mu ishengero rya Yesu Kristo naho, kugira ngo Imana ihabe ku munsi w'iherezo, icyo ni ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yayo yo mu buryo bw'impwemu, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aho Imana iriko irakorera, Kristo ariko arahakorera mu kubakwa kw'iyo ngoro, mu mushuzo wa mpwemu. Ariko nihuzura icyo kibanza cyahera cyane cyubakishijwe ibiremwa abantu, iyo ngoro rero izokwegurirwa Imana, kandi Imana muri mpwemu yera izohaba mu mwuzuro wayo wose. Turabonye amashusho n'ingero, ibigereranyo vy'ingoro yo mu ijuru, ariyo ihindukira ukuri ngaha ku isi mu ishengero rya Yesu Kristo. Rero turabonye amashusho n'ingero, bigereranyo by'ishengero rya Yesu Kristo, twabibonye mu isezerano rya kera, muri ziriya ngoro iyo Mose yubatse, hamwe n'iyubatswe n'Umwami Salomo. Rero umumoso muri mwebwe na jewe nanje turi gice kigize iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, ari izoba ihari mu nganji y'imyaka 1000, aho Kristo azoba ari ahagaragariye mu mwuzuro wiwe wose. Kwegurira Imana inzu yayo. Nimurabe mu ngoro ya Mose hariya harabayeho umuvugishwa n'umuherezi mukuru. Mu kwegurira Imana ingoro ya Salomo aho hariho umwami Salomo, kandi hari n'umuvugishwa hamwe n'umuherezi mukuru. Kandi mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo n'umuherezi mukuru. Kristo ni umwami w'abami, akaba n'uganza abaganza, kandi Kristo ni umuvugishwa w'abandi bavugishwa. Kandi muri iyo ngoro hazoba hari ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu. Rero tuzoba dufise vyose ivyari biri hariya kugira ngo iyo ngoro yegurirwe Imana. Mose niwe yeguriye Imana ihema hariya, umuvugishwa. Salomo umwami niwe yeguriye ingoro Imana, ariko aho hari n'umuherezi mukuru. Kandi rero ubonaho ku munsi w'iherezo umwami n'umuvugishwa bazoba bari mu nzu y'Imana, ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Kristo n'umwami w'abami, akaba n'uganza abaganza, kandi n'umuherezi mukuru.
ari we agaba akaganza ubukozi bwose, kandi azoba ariko aragaragaza ubukozi bukuru bwasezeranye bwo ku munsi w'iherezo, aribwo bukozi bwa Mose, ubwa Eliya hamwe n'ubwa Yesu. Rero inzu y'Imana, ishengero rya Yesu Kristo, niyo ryuzura rizokwegurirwa Imana. Aho hazoba hari ubukozi buzoba bufitaniye isano ukwegurirwa Imana kw'iyo nzu. Kwegurira Imana inzu yayo, icyo nicyo cyari cyo kigwa cyacu muri uyu mwanya. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi mubandanye mukorera Kristo iminsi yose y'ubuzima bwacu, tuzi yuko nk'abantu ku giti cyacu ko turi inzu y'Imana, ingoro yo mu buryo bw'impwemu, kandi tumenye byongeye ko turi abagize ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Turi abo mu mubiri w'ibanga w'abizera witwa ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro, urusengero rwo mu buryo bw'impwemu rwa Kristo. Rero icyifuzo cyacu ni ugusa na Kristo, kugira ishusho na kameremere bya Yesu Kristo, umukiza wacu. Kandi ubwo ni ubwiza bw'Imana buzoba bwuzuye ubuzima bwacu mu mwuzuro wabwo wose, nk'inzu yo mu buryo bw'impwemu, nk'umuntu, buri muntu ku giti cyiwe. Uko niko bizomera no ku ishengero rya Yesu Kristo, nk'ingoro yo mu buryo bw'impwemu, nk'umubiri w'ibanga w'abizera.